Sudani ya Kusini, Sudani ya Majepfo, kuna watu hawana habari na Yesu. hari abantu batarumva inkuru za Yesu. Ni hatari, Nirinde, ni shida, ni ngorane, ni tabu, ni ibyago. lakini kuna watu Ariko ari abantu ambao Yesu alipokufa msalabani, Yesu amaze kufa ku musaraba, alikufa kwa ajili yao, nabo yarabapfiriye, ila hawana habari, abo bataramenya inkuru ziwe, hawamjui huyu Yesu. abo bataramenya uyu Yesu. 30 Dufise amoko arenga 30 ambao ndani yao hakuna Wakristo hata. ushobora gusanga muri ayo moko atamukiristo n'umwe arimo, na makabila yenu makubwa, kandi ayo moko ni manini, mamilioni ya watu. usanga agizwe n'amamiliyoni y'abantu. Kuna sehemu fulani nilienda kwa nguvu za Mungu, bitavuye ku ngombe z'Imana gusa, twende huko, tuje hariya. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Ubizi wetu, imyitwarariko y'ibikorwa byacu usije ukatufanya tusahau waliopotea. ntudutere kwibagira abazimiye. Bwana asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo ya kuweza kuwa pamoja nanyi katika kanisa hili zuri la Bujumbura. Ndashima Imana cyane kuri Imana yashoboje kubana namwe mu gitondo cy'uno munsi mu ishengero ryiza ry'Ubujumbura. Tumebarikiwa tayari, turamaze guhezagirwa kwa njia za nyimbo, mu buryo bw'indirimbo. Waya wametuimbia vizuri, amarira korali yaturirimbiye neza, Roho Mtakatifu amezungumza nasi, kandi mpemu yera yayaze natwe. Lakini sasa tutasikiliza pia neno la Mungu, na rero hamwe n'ibyo tugiye kumva ijambo ry'Imana, na ninaamini kwamba Roho Mtakatifu atatuhudumia siku ya leo, kandi ndizeye ko mpemu yera ari cyo kudukorera uno munsi. Kabla sijasoma neno la Mungu, ntarasoma ijambo ry'Imana, napenda nitoe salamu kutoka watu fulani. nagira mbanze gutanga amaganuke ndarugikanwe n'abantu kanaka. Mimi na mama tunaishi Tanzania. Jewe n'umukenyezi wanje tubariya muri Tanzania, na tunafanya kazi na kanisa la FPCT pale Tanzania, dukora ibikorwa mu ishengero rya Pentecote hari Tanzania, ambayo ndio sepebu yetu ya Tanzania, igerana na sepebu ya iwanyu ya hari muri Tanzania. Na kuna kiongozi mmoja anaitwa Steve Mulenga. Hariho rero umurongozi umwe yitwa Steve Mulenga, anawasalimia sana, yarabaganukije gose. Yeye anachuka kanisa la pale Tanga, wewe akorera mu ishengero ry'Itanga ambapo tunaishi mimi na mama, kana aho tuba n'uyu mukenyezi wanje, lakini pia ndio kiongozi mkuu wa kanisa la Tanzania, kandi ni warongoye ishengero rya Tanzania, ni murongozi mukuru. Pia ninazo salamu nyingi kutoka mchungaji Nicholas wa Stockholm, Sweden. Kandi bafisa n'amaganuke ndabukanyo nyinshi kufa hariya kubitwa Nicholas arongoye hari ishengero rya Pentecote muri Sweden. Nilimtumia ujumbe nikiwa nimekaa hapa, igihe nari ngaha namukikanuke, na amenijibu nikiwa nimekaa hapa, kandi namaze kumuhimisha nicaye hano nyene. Anasema hebu wasalimie sana wapendwa wote. Yavuze ngo abakunzi bose baganutse gose. Naomba pia umuombee, kandi nagira ngo munsengere, maana ana shida ya mgongo, kuko ari ingorane zo mu mugongo, na maumivu makali mgongoni. Niwe agwaye mu mugongo arababara cyane. Sasa hivi anatembea na egemea fimbo, mu kugenda rero haragenda yitwaje inkoni, na anapohubiri anakalia kiti, kandi ariko aravuga ijambo ry'Imana arinda kwicara ku ntebe. Lakini madaktari wanasema watamfanyia operation, ariko abadokteri bavuze ko bazomugirira operation cyangwa bazomubaga tarehe 27 mwezi huu, tariki 27 zo muri kuno kwezi. Naomba wewe pamoja na mimi tumuombe sana, icyo nagusaba wewe nanje tubandanye kumusengera cyane, aweze kupona, aweze kuja Burundi tena, kugira ngo ashobore gukira za yongere kugaruka ngaha mu Burundi. Jana jioni tulipokuwa hapa, ejo kumugoroba igihe twari hano, nilisema kwamba tumechelewa mwaka mzima kuja mahali hapa. Navuze yuko twacerewe umwaka wose ntitwashoboye gushika hano.
Ilikuwa mwaka jana mwezi wa pili tuje. Twari kuba twaje hano mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze. Lakini njiani tunakuja tukapatwa na changamoto fulani. Ariko tuni mu nzira tuza ducadobura n'intamba mikanaka. Ikashindikana kuendelea na safari. Mani byashobotse ko tubandanye urugendo. Lakini tunamshukuru Mungu mwaka huu tumeweza kufika. Ariko turashima Imana rero cyane kuko uyu mwaka twarashoboye gushika hano. Na ninafurahi kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Kandi ndanezerewe kubana namwe uno munsi. Kuna ugonjwa fulani ambao unatembea duniani sasa hivi. Uno munsi muri kino gihe hari ingwara mwisi yose ikuragendagenda. Sijui kama Burundi umefika. Sinzi ingwara ngiyo ko bamaze gushika mu Burundi. Lakini Sweden na Ulaya kwa ujumla umeenea sana. Ariko hali ya muri Sweden ni Ulaya hose ingwara ngiyo yaramaze gushikayo hose kwira hose. Tanzania nako umeenea sana. Kandi no muri Tanzania ingwara ngiyo yaramaze kuhashika. Na ugonjwa huu tunaujua kwa Kiswahili unaitwa ubize. Iyo ngwara rero turayizi mu Giswahili ni imyitwarariko y'ibikorwa byinshi. Watu wako busy. Abantu bafise imyitwarariko y'ibikorwa byinshi. Watu wana mambo mengi. Abantu bafise ibintu byinshi. Unampigia simu unamwambia nataka nikuone kidogo. Wewe witabye telefono akakubwira ati naenda gukeneye ngo tubonane gatoya. Mtu anakujibu anasema niko busy. Umuntu anakwishura akavuga ati je mfise ibikorwa byinshi. Sina muda. Nta mwanya mfise. Unataka uonane na mchungaji? Ukeneye kubonana n'umwungere? Anasema niko busy. Na akakubwira ati mfise ibikorwa byinshi. Unataka uone watoto? Ushaka kubonana n'abana? Watoto nao wako busy. Abana nabo gasanga bafise ibikorwa byinshi. Kila mtu yuko busy. Umuntu wese usanga ni mu mwitwarariko w'ibikorwa byinshi. Yawezekana Burundi haujafika bado ugonjwa huo. Birashoboka ko kumbure mu Burundi cyangwa Bujumbura bya bitarashika. Huko mbega biri iyo ngwara iriho. Mshaathirika. Mbega mnamaze gufatwa n'iyo ngwara. Mshambukizwa huo ugonjwa. Mbega iyo ngwara yamaze kubandukira. Yani inaelekea kwamba kila mtu yuko busy. Rero biboneka ko ahantu hose abantu bari mu myitwarariko y'ibikorwa. Tuna vifaa vingi vya kutusaidia siku hizi. Hari ibintu byinshi byadufasha muri iyi minsi. Kuna hizi simu za mkononi. Hari hizi telefone ngendanwa. Ya kutusaidia kufanya mawasiliano kwa njia rahisi. Zidufasha kugira ngo tushobore kumvikana n'abantu cyangwa kuvugana nabo mu buryo bworoshe. Zamani zile kera izo telefone nyinyi mnajua ambani wazee kidogo. Mwebwe mwamaze gukora gatoya murabizi. Tulikuwa tunaishi wakati hakuna simu za mkononi. Igihe twari tubayeho nta telefone zigendanwa zari bwabeho. Vijana inawezekana hamunielewi sasa hivi. Bakiri bato ivyo ndiko ndavuga ko muri mu bitaho. Lakini kuna siku hazikuwepo. Ariko harabaye igihe zitigeze kubaho. Tukitaka kutuma ujumbe, ushaka kumugikira umuntu nk'ikintu kumubwira inkuru kanaka, tunatafuta karatasi, warondera urupapuro, tunatafuta kalamu, karondera n'ikaramu, tunaandika ule ujumbe kwenye karatasi. Hanyuma rero dushekereye kuvuka vyandika ku karatasi, tunakunja. Hanyuma rero kagerageza kuzinga, tunatafuta bahasha, ukarondera ibahasha, tunatia ndani ya bahasha, ugacushira mu ibahasha. Alafu tulikuwa tunalamba. Hanyuma rero habagerageza kubigata ili tufunge ile bahasha. Kugira ngo iyo bahasha dushobore kuyugara, tunatafuta kitu inaitwa stamp. Hanyuma twarondera ikintu cyitwa itembre, tunailamba tena, nayo nyene tukairigata, tunaweka kwenye bahasha, tukashira kuri iyo bahasha. Tunaenda posta, tukaja kuri posita, tunatumbukiza kwenye sanduku pale. Hanyuma tukakorokera mu gasanduku karaho bantu. Alafu kuna watu walichukua ile bahasha. Hanyuma abantu bakira iyo bahasha, wanampelekea yule mtu, bagashobora kuzishikana kuri uyo muntu. Alafu yeye anaifungua, hanyuma rero kugurura, anasoma, agasoma, akitaka kujibu namba keneye kwishura, na yeye anatafuta karatasi, nawe agaca yakira urupapuro, anaandika ujumbe wake, akaandika majambo yiwe, anatafuta bahasha, akarondera ibahasha, na yeye analamba, nawe nyene akayirigatako, anafunga, akayugara, anatafuta stamp, akarondera tembre, analamba ile stamp, akabanza nawe nyene kuyirigata, anabandika kwenye bahasha, agashashira kuri iyo bahasha, anatumbukiza kwenye sanduku, agacakorera muri iyo sanduku. Baada ya labda ya wiki mbili, kumbure nyuma ya mayinga abiri, jibu linakuja, inyisha ikaza. Lakini kazi ilikuwa inaenda. Ariko ibikorwa byarabandana.
tulikuwa tunafanya kazi, barakora ibikorwa. Sasa hivi tuna vyombo vingi, uno munsi rero dufise ibikoresho byinshi vya kutusaidia, bishobora kudufasha, lakini tuko bize, ariko turi mu mitwarako w'ibikorwa. Vyombo vinataka vitukombole muda, ibyo bikoresho nibyo byashaka kutugira ngo bitworohereze mu mwanya, lakini bado tuko bize. Ariko nawe bimeze gutyo, turacari ufise umwitwariko w'imyanya, na ubize ukizidi, kandi ibyo uwo mwitwariko w'ibikorwa niwabandanya, yawezekana tukasahau mambo muhimu sana. Birashoboka ko byo dutera kwibagira ibintu vyankenerwa gose. Yesu nawe nyene kuna wakati alikuwa busy sana. Hari igihe yasanga afise ibikorwa byinshi cyane, alikuwa na mambo mengi, yarafise ibintu byinshi, lakini hakusahau, ariko ntiyibagiwe jambo la muhimu kabisa, icyankenerwa kurusha ibindi. Ukienda katika Marko sura ya 4, ugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice cya 4, ukisoma ile sura, usomye ico gice, utakuta kwamba Yesu anataka wahutubie watu. Urabona ko Yesu yashaka kwigisha abantu, lakini watu ni wengi, kandi abantu bari benshi, wanamsonga, bakagerageza kumwegera. Wewe anaomba chombo cha majini akikalie kiende majini kidogo, awahutubie watu akiwa wamekaa majini. Kubw'ibyo rero yasabye rero mu bwato ngo banze kuje mu mazi, abigisha ahagaze muri ubwo bwato, akiwa chomboni pale, ari mu bwato rero anawafundisha watu habari za ufalme wa Mungu, akigisha abantu babwira inkuru z'ubwami bw'Imana. Alafu jioni, ku mugoroba rero, anasema, anawaambia wanafunzi, akabwira abigisha, hebu tuvuke ng'ambo, ati tujabuke hakurya, twende kwingine, tugenda hano. Anaanza safari, atangura urugendo. Usiku pepo mkali unakuja, Mwijoro rero umuyaga mwinshi uraza, wanafunzi wanaogopa, abigishwa baratinya. Yesu analala usingizi, Yesu yarasinziriye, wanaenda kumwamsha, bagenda kumuvyura. Yesu holi kwamba tunaangamia, ati mbega Yesu wewe ubona ko tugira dupfe? Yesu anasimama, Yesu arahaguruka, mbona mnakuwa na hofu nyie? ati mbega ko mbona mufise ubwoba? Alafu anageukia upepo, hanyuma rero analiambia tulia, acabwira umuyaga ati cereza, na bahari inatulia. Hanyuma rero ikiyaga gica kiratekana, anafika kule wanakoenda, hanyuma rero barashikiye bari bagiye, anakutana na kichaa fulani, hanyuma rero ashika ahantu kanaka ngorane, amepagawa na mapepo, ana mapepo machafu, yaho amara baragenda ahura n'umuntu afise impwemu mbi, anatoa mapepo, ariyirukana izo mpwemu mbi, anarudi tena, yongera arasubira inyuma, kurudi, agarutse. Kuna mtu mmoja anaitwa Yairo, hari umuntu yitwa Yairo, anamwambia Yesu, hebu njoo nyumbani. Yaramubwira Yesu, njoo bamushiki muhiri wanje, maana kule nyumbani nina mgonjwa, kaba hari iwanje muhira hari umurwayi, njoo nisaidie, nuze rero umfashe. Yesu anaanza safari, Yesu ashatanga urugendo. Njiani anajitokeza mama moja, akiwa njiani kwenda kwa Yairo, kuna mama moja ari mu nzira araja kwa Yairo, yahuye n'umukenyezi umwe ambaye ametokwa na damu miaka 12, yaramaze imyaka 12 arwaye ubutinyanga. Watu ni wengi, abantu bari benshi, lakini anapenya mpaka hadi karibu kabisa na Yesu, aragerageza kumenera gushika aho kwegera Yesu, anagusa kwenye vazi lake, akora ku mpuzu yiwe, anapona, acharakira. Yesu anasikia nguvu zinamtoka, Yesu ashayumva inkomezi zimuvuyemo, anauliza nani kanigusa mahali hapa? Aravuga ati ndona kandi ndayo bavutseko. Wanafunzi wanaambia, lakini unaona watu walivyo wengi. Abigishwa baravuga ariko tubona ko abigishwa ari benshi, lakini Yesu alijua kwamba kuna jambo maalum limefanyika, ariko Yesu yaramenye ko ari ikintu kanaka gikoretse. Huku anazungumza bado, bataratayaga, taarifa zinatoka nyumbani kwa Yairo, inkuru zivuye kwa Yairo kwamba yule mgonjwa ngo wa murwayi amekufa, yapfuye. Yesu anasema twende tu. Yesu aravuga ati nawe meze guca tubandanye. Anafika kule nyumbani, arashika muhiriwe, na anamfufua yule binti, arazura umukobwa. Hii yote ni ndani ya siku 2. Ibyo byose byakoretse mu minsi 2. Yesu yuko bize, Yesu yarafise ibikorwa byinshi, Yesu alikuwa na mambo mengi, Yesu yarafise ibintu byinshi, lakini kuna jambo muhimu hakulisahau, ariko
cyangene batigeze yibagira katika ubizi wetu mu bikorwa byacu byinshi kuna mambo tunatakiwa tusiyasahau. Hari ibintu twibwira tubwiba muri tuvyibagire. Na hilo ndio nataka tukumbushane siku ya leo. Nige nashaka kukwibutsa leo no munsi. Nataka tusome mstari mmoja. Nagira ngo tusome umurongo umwe katika Marko ile sura ya 4. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice cya 4 na ule mstari wa 35. Ku murongo wa 35. Mstari unasema hivi. Uwo murongo uvuga ngo siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Ni mstari mmoja mfupi sana. N'umurongo umwe mugufiya cyane lakini imebeba mambo mengi sana. Ari kutwaye cyangwa muri ibintu byinshi cyane. Tuvuke twende ng'ambo. Tujabuke tuje hakurya. Ili tupajue kule ng'ambo kugira ngo dushobore kumenya aho hakurya ni vizuri tuelewe hapo alipo Yesu ni wapi. Ni ngombwa ko tubanza tumenye aho Yesu yarara hariho na kule anakoelekea ni wapi. Kandi tumenye yarateye aja. Anaposema twende ng'ambo amaze kuvuga ati tujabuke hakurya yuko nyumbani, yari muhira, yuko Kapernaum. Yari Kapernaum na yuko miongoni mwa watu wake. Yari mu bantu biwe. Yuko kwa Wayahudi. Yari mu Bayuda. Yani yuko kwa watu ambao anafanana nao. Yari mu bantu asa nabo. Yuko kwa watu wana lugha moja. Yari mu bantu bavuga rumwe nawe. Yuko kwa watu chakula chao ni kimoja. Yari abantu basangiye n'ibifungurwa. Yuko kwa watu ambao wanaelewana pamoja. Yari mu bantu batahurana. Wana dini moja. Bari bafite dini rimwe. Alafu anawaambia sasa. Anababwira ati tuvuke twende ng'ambo. Tujabuke hakurya. Kule ng'ambo ni wapi? Nona hakurya ni hehe. Ukisoma vizuri, usomye neza, utakuta kule panaitwa Dekapoli. Haji uzosanga bavuga ngo aho hari Dekapoli. Na kule Dekapoli, kana Dekapoli naho ni nchi nyingine, ni kindi gihugu, sio kwa Wayahudi, si mu Bayuda. Huku Kapernaum huku Kapernaum ambako Yesu alifanya huduma yake sana. Aho Yesu yakoze ibyo bikorwa byiwe bose. Kuna yale makabila 12 ya Wayahudi. Hari amoko 12 cyangwa imiryango 12 y'Abayuda. Kule Dekapoli, hari Dekapoli naho ni kwa yale makabila 7 ambayo ni mabaki tangu enzi ya Joshua. Ni yari ya miryango yagiye isigara hariya mu gihe cy'Ezra na Yosuwa. Wale sio Wayahudi, bali ntibara Abayuda. Wale sio wenzetu, bali Yesu bacu. Wale ni watu wenye utamaduni mwingine, bali y'abantu bafise yindi migenzo risangije. Wale ni wenye desturi zingine, bali y'abantu bafise kuntu bateye. Wale wana miungu mingine, bali bafise bigirwamana bindi. Wale wanakula chakula kingine, bali bafise ibindi bifungurwa bafungura. Wana taratibu zao zingine, bafise ibindi bitwararika. Wale ni watu wengine tofauti na sisi huko. Bali n'abandi bantu batandukanye natwe hano. Isitoshe, ivyo nibikwiriye, wale ni adui. Bariya n'abansi. Maana katika enzi ya Joshua, kuko muri icyo gihe cya Yoshua, na kuingia katika kitabu cha Waamuzi, usome mu gitabo cy'abacamanza, alafu unaingia kwa vitabu vya Samueli, ukiingira mu bitabo vya Samueli na Wafalme wa kwanza na wa pili, no ugasoma no mu gitabo cya mbere cy'abami n'icya kabiri. Vile vita vilivyokuwa vikipigana, intambara bagenda bagwana nazo, vilikuwa na watu wale, byatewe n'abariya bantu nyene. Na mpaka leo gushika n'uno munsi chuki ilikuwa imebakia kwa Wayahudi, urwango rwari rukiri mu Bayuda. Isitoshe, ivyo ntibihagije, Warumi, Abaroma ambao walikuwa wanatawala Israeli kipindi kile, abaganza Israeli ico gihe, ambao walikuwa ni wakoloni, bari nk'abakoloni, walikuwa wameweka kambi yao ya jeshi kule. Kambi yao y'abasirikare niho bari barayishize. Kwa hiyo Yesu anaposema tuvuke twende ng'ambo, igihe Yesu avuga ati tujabuke tuje hariya
kurya sio jambo dogo. si ikintu gito, Ni jambo kubwa sana. ni ikintu kinini gose. Maana anawaambia wanafunzi wake, Kuko yabwira abigishwa biwe, tuache usalama huku, tureke umutekano hano, twende kwa adui. tugende ku bansi bacu, Tuache watu wetu, duhebe abacu tubanza tubareke, twende kwa wengine. tuje mu bandi. Tuache haya tuliyazoea, Tureke bitwamenyereye, twende huko ambako hatujui hali ikoje. tugende hariya tutamenyereye, tutazi ibintu uko biteye, uko vyifashe. Naona hiyo picha ilivyokaa. None ivyo bintu murabibona mbega? Sio kasafari tu hivi. Ni kwa rugendo rusanzwe. Ni safari moja kubwa sana. Ni kwa rugendo rukomeye. Na wanafunzi bila shaka walikuwa na wasiwasi. Kandi rero abigishwa atangeka bafise uruhagarara. Yawezekana walikuwa nafikiri hivi. Birashoboka ko biyumvira bati, hivi kule tunaendea nini? Mbega tulinda kuja hariya kubera iki? Tunafuata nini kule? Hariya turondera iki? Hapa si watu wapo wa kutosha? Mbega ni abantu bakwiriye? Hapa Yesu kuna umati wa watu. Aha, Yesu rafisi igugu ry'abantu. Ni wengi kiasi kwamba yani inabidi uende paka kwenye chombo cha maji ndio uweze kuhutubia. Urabona ko abantu ari benshi, mbere kugira ngo bigishe uraburinda kuja mu bwato, abandi ushobora kubigisha. Yani wewe Yesu ungetosheka tu na watu hawa? None ga Yesu aba bantu nabona ko bakwiriye kubigisha babonye ne. Kule tuende tufuate nini sasa? None hariya tugenda gukurikira yiki? Hapa si kuna watu wa kutosha? None hari abantu bakwiriye? Kama kuna wagonjwa wasiwapo hapa? Nambara abagwayi, n'abagwayi bahari. Kama unataka wenye shida si bado wapo? Nambara bafise ibyago none gani bariho? Kama unataka watu hawamjui Mungu si bado wapo tu? Nabakeneye kubwira abantu ngo babwirwe iby'Imana ntibari ngaho bihane. Kule tunaenda kufuata. None hariya tugenda dukurikira yiki? Lakini wanakubali kuingia kwenye chombo. Baremera barinjira mu bwato. Wanaanza safari. Baratangura urugendo. Usiku sasa. Mwijoro rero. Ndio ile dhoruba, upepo unakuja. Aho rero niho yanguza y'umuyaga yateye. Na inawezekana baadhi ya wanafunzi kandi birashoboka ko muri abo bigishwa nyene walisema mimi si niliwaambia, lakini aravuga ati je sinari nababwiye none huku tunafuata tabu ya nini sasa? Aha tugira ingorane ziki dukurikira iki? Alafu Yesu anapiga usingizi. We yararyama yarasinziriye, anatuachia tufe. Ni yaeleza ngo dupfe. Yani mimi niliwaambia huku tusiende jamani. Jenda ninababwiye bene data ngo nitwirwe turaja hariya. Tunafuata nini? Hariya dukurikira yiki? Sasa hamuoni upepo huu? None mwebwe umuyaga nto mubona? Ni Mungu anatuambia tusiende. Ni Imana iko yatubwira ngo nitujayo. Wa Pentecoste ikitokea jambo fulani, hashitse ikintu kanaka, mara nyingi tunasema hapa Mungu ametuzuia. Aratuja tuba mu Imana iravyanse. Na kama si Mungu, namba kari Imana, ni shetani. Ni Satani. Upepo ni upepo jamani. Umuyaga bene data. Umuyaga n'umuyaga. Upepo upo tu. Umuyaga uri urasanzwe. Usiku nimeamka usiku wa leo. Mu gitondo cy'uno munsi navyutse. Nimesikia radi moja nzito. Numvise umutaragara umuvuga ati puu. Na mvua zikaanza kunyesha. Hama imvura iragwa. Hapo ningesema kija katika jina la Yesu. Haja tavuga ni kama bila mwizina rya Yesu. Lakini mvua ni mvua jamani. Alikivura ni imvura bene data. Upepo ni upepo. Umuyaga ni umuyaga. Ngurumo ni ngurumo. Imituragaro ni imituragaro. Radi ni radi. Inkuba ni inkuba. Usifanye kila jambo kuwa la kiroho sana. Ibintu byose ntibishire mu mpemu. Wanafunzi wanamwamsha Yesu. Abigishwa baravyura Yesu. Wanaambia Bwana, wewe unalala, uone haya yanayotokea. Ati mwiryamiye ndubona none bidushikiye hano. Na Yesu anasema nyinyi mnaogopa nini? Yesu nashaka none mwebwe mutinye iki? Naelekea bado hamnijui vizuri. Nibwira ko mutanzi neza. Yamaza. Hora. Unatulia.
umuyaga uratekana, safari inaendelea, urugendo rurabandanya kufika ngambo ya pili. Gushika hagira kabiri. Hebu tusome sasa. Tuanze dusome Marko sura ya 5. Iyo tumabwiza ko bwari na Marko igice cya 5. Na tusome mstari wa kwanza hadi wa 20. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 20. Avuga ngo bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'Abageraseni. Avuye mu bwato umuntu yigiwe muri muhemi humanye ava mu masenga y'imva acara musanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha niyo wowe umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayifutagura, ntihagira umuntu afise inkomezi zo kumutururutsa. Maze iminsi yose ku murango no mw'ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure aribukanga runama asemerera n'ijwi rirenga ati, duhuriye hega Yesu mwana w'Imana isumba byose, ndakurahiye Imana ntumbabaza agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati, va mu muntu wamwemi humana. Aramubaza ati, witwa nde? Aramwishyura ati, Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Ziramwinginga ziti, turungike muri ziriya ngurube tuzijemo. Arazemerera, izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zari nk'igihe 2,000 amazi araziniga. Abaziragira barahunga babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba bibaye ibyo ari byo. Bashikaho Yesu ari, basanga wari yinjiwemo n'abadayimoni yicaye yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemo na ca Gitero bagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemo na ca Gitero baratinya. Ababibonye babadondera ivyo wari yinjiwemo n'abadayimoni n'ivy'ingurube, batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo. Ariko aratambukira mu bwato wari yinjiwemo n'abadayimoni, aramwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubwira ati, jya muhiri wawe mu biwanyu ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye byose, kandi nyene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose baratangara. Amen. Wewe wamesafiri usiku, bagize urugendo rwo mw'ijoro. Baada ya Yesu kusema tuvuke twende ng'ambo, Yesu amaze kuvuga ngo bajabuke baje hakurya, wanafika kule Dekapoli. bashikari Dekapoli. Ndio mambo haya yanatokea sasa. Ibi rero niho vyakorekeye. Mimi nilipofika hapa Burundi, jewe maze gushika ngaha mu Burundi, na kila ninapofika mahali fulani kwenye makanisa yenu, kenshi igihe cyose agishika ari hose mashengero yanyu, ninapokelewa vizuri sana, nakirigwa neza cyane. Watu wamejipanga, abantu kweri barakiye ku mutonde. Yani ninashuka tu kwenye gari, hanyuma nuruse gusavuye mu modoka, kuna mtu anasema karibu bwana. hanyuma nachafuka kikazi. Kama nimebeba begi, namba na yenu hafisa nyisakoshi, kuna mtu anachukua ile begi, naomba nikusaidie. hanyuma nacha yake ndio sakoshi akakatizana tukufasha. Wananipeleka kwenye chumba, bagacabajana mu chumba pamoja na mama hamwe n'umukenyezi wanje, kimeandaliwa vizuri. Ichumba hano hashashe neza, tayari kuna maji ya kunywa yako pale, amazi yo kunywa baraho, sabuni iko pale, isabuni biraho, maji ya kuoga yako pale, amazi yo koga baraho, kila kitu safi. Ikintu cyose kiba giteguwe. Yani najisikia kama mfalme fulani ninakuja. Jeje nuko kumengo n'umwami kana hakashitse. Yani watu wa Burundi jamani, mnakarimu wa hali ya juu. Mwa Barundi murazi gutanga kaze cyane mu buryo bwo hejuru. Yesu
kama mliona hiyo kamati ya mapokezi pale Decapolis. Sinzi ko mwabonye ngende ngahi Decapolis yakiriwe gutyo. Kamati ya mapokezi, komite y'abakira, ni mtu kichaa, n'umuntu yaragwaye, aliyepagawa na mapepo, yari afashwe n'abadayimoni, yuko uchi, yagenda amenya, anafungwa na minyororo, bagaragaje kumubohesha minyororo, na anaishi makaburini, kandi yabamumva. Ndio kamati ya mapokezi. Iyo niyo yari komite yo kwakira abashitsi ya mwana wa Mungu, umwana w'Imana anayeenda uwaragiye kwenye nchi nyingine, agiye mu kindi gihugu. Hakuna karibu, ntabwo hakaze, hakuna ngoja nikusaidie mzigo, ntawe bakozana twakirwa mutwaro, hakuna kuonyeshwa chumba chake, ntawe mwereka icyumba ciwe. Linajitokeza kicha fulani, alere chashitse rero kuri uwo mugwayi, hana nguo, nta yari yambaye, ni mchafu kutokea juu mpaka chini, yari afise umwanda kuva ku mutwe gushika ku maguru, anachozungumza hakieleweki, ivyo yavuga ntivyatahurika, anashindikana kukaa miongoni mwa watu, yari yarananiranye yarakiba mu bandi bantu. Wamemwambia wewe kakae kule makaburini, wari bagatijana bahariya mumva, wamemfungwa kwa minyororo, bari bagerageje kumubohesha minyororo, lakini katika hali yake ariko parari kose anavunja na ile minyororo, iyo minyororo aragerageza kuyicagagura. Watu wamekata tamaa juu yake, abantu bari batakaje ivyizigiro kuri we. Huyu ndiye anayemlaki Yesu anapokuja ng'ambo ya pili. Uwo ni wakiriye Yesu agiye ahandi hagira kabiri twavuze. Huku alikuwa Yesu, uyu niwe yakiriye Yesu, aho yari aho Yesu ari, kuna umati mkubwa wa watu, aho Yesu yari ari ubwa mbere hari kuburyo abantu benshi ambao wanapenda kumsikiliza, bashima kumutega amatwi no kumwumviriza, wanajitokeza kwa wingi, baza ari benshi, mpaka Yesu inabidi aende chomboni kwenye bahari akalie kule. Vyatuma Yesu aja mu bwato mu kiyaga akaba ari haguma mu kwigisha. Watu ni wengi, abantu bari benshi, wafuasi ni wengi, abamukurikira bari benshi, wanaompenda Yesu ni wengi, abakunda Yesu bari benshi. Kwa nini awaache hawa kubera katare kabo amfuate kicha fulani kule? Kubera kiyore kabo akarinda kuja kuraba uwo mugwayi yari aho hantu. Huku yuko bize, yari afise ibikorwa vyinshi, lakini katika ubize wake ariko mu kugira ibikorwa vyinshi aho hantu hambere anakumbuka kitu fulani, yibuka ikintu kanaka kimwe, anakumbuka kile kilichomleta duniani, yibuka cya kindi cyamuzanye ngaha mu isi, na kilichomleta duniani kandi cyamuzanye mu isi ni kuja kutafuta kile kilichopotea, nukuza kurondera cyari cyarazimiye. Awe Myahudi, yaba umuyuda, asiwe Myahudi, ataba umuyuda, awe amesoma, yaba uwize au hajasoma, cyangwa utize, awe mwanaume, yaba umugabo au awe mwanamke, cyangwa umugore, awe na faranga nyingi, yaba ufite amafaranga menshi, asiwe na faranga, cyangwa udafite amafaranga. Yesu alikuja kutafuta kile kilichopotea. Yesu yazanywe no kurondera icyari cyarazimiye, na katika ubize wake kandi ibikorwa vyiwe vyinshi hakusahau hiyo. Ivyo ntiyavyibagiwe, alijua, yarabizi. Ndio hapa kuna watu wengi, ati nivyo hari abantu benshi, lakini kule ariko hariya hawana habari, nta nkuru baramenya, hawanijui, ntibanzi, hawajaniona, ntibarambona, hawajanisikiliza, ntibaranega n'amatwi, hawanielewi, ntibantahura. Tuvuke tujabuke tuje hakurya. Anaacha maelfu ya watu, ahebya abantu ibihumbi n'ibihumbi, anamfuata mmoja, akurikira umuntu umwe gusa. Anaacha mafanikio, ahebya ibintu by'imigisha na baraka, imigisha n'imihezagiro, anakubali tabu, yemera ingorane cyangwa ibyago na dharau, n'ugukenda gakengegwe. Hajali kwamba hapa tayari nina watu wengi, niyavuze ati hanivyo hamaze kuba abantu benshi, angeweza kuwa busy na wao, yari gushobora kwitwararika abantu gusa, lakini
lakini alijua kuna wengine arikaramya ati hari abandi bantu hawana hizo habari, bataramenya inkuru nk'izo, bado wanateswa na shetani, baracategerejwe na Satani, bado wanafungwa na giza, baracaboshwe n'umwiza, bado mapepo yanawasumbua, baracategerejwe n'abadayimoni. Anawaambia wanafunzi, atabwira abigishwa, tuachane na hawa kwanza, ati abantu baza tubareke twende kule, tuje hariya. maana yeye Yesu anajua, kuko Yesu yarabizi kuna kicha fulani hari ahantu kanaka aliyepagawa na mapepo kule, hari umuntu yategerejwe n'abadayimoni, mtu ambaye hawezekani ntiyaragishoboka isipokuwa kwa nguvu za Mungu, bitavuye ku ngomezi z'Imana gusa. twende huko, tuje hariya. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Ubizi wetu, imyitwarariko y'ibikorwa byacu usije ukatufanya tusahau waliopotea. Ntudutere kwibagira abazimiye. Mimi na mama wakati mwingine tunaenda Sudani ya Kusini. Twebwe n'umukenyezi wanje tuja muri Sudani y'Amajepfo. Sudani ya Kusini ni nchi ya vita. Sudani y'Amajepfo ni igihugu cy'intambara. Sudani ya Kusini ni nchi ambayo ina taabu nyingi. Sudani y'Amajepfo ni igihugu kirimo ingorane nyinshi. Sudani ya Kusini unaingia, yani Waswahili tunasema unashika moyo mkononi hivi, yani unaogopa. Hariya rero winjiye ni nkuko ufashe umutima, ukuko umutima uratinya ukagira ubwoba. Siku moja tunaenda, umunsi umwe twaragiyeyo, alafu tukapita kwenye maeneo fulani kule Kenya. Hanyuma duca kanaka mu gihugu cy'u Kenya. Tukawaambia wachungaji fulani, sio wa kanisa letu lakini kanisa lingine, tubwira bungere sabishengero ryacu mugana bishengero rindi, hebu twende pamoja Sudani ya Kusini. Ati nimuze tujane hariya muri Sudani y'Amajepfo, tuwahubirie watu kule, tubabwire ubutumwa bwiza bari abantu. Sasa mchungaji akajibu akasema hivi, hanyuma rero umwungere acambwira ati, kule nikienda kuna vikumi, ati hariya ninagenda hari ngorane ebigira cy'umurano. Anasema kama hakuna vikumi vya kukusanya kule, namba hari bigira cy'umuntu bashobora kwegeranya hariya, nifuate nini huko? Nkurikira nja kurondera iki hariya. Kama hakuna mafaranga kule, namba hari ata mafaranga ariyo, nende nifuate nini huko? hariya no kurikira iki. Mtu mwenye mtazamo kama huo, umuntu atazaga yitegereza mu buryo bw'umutima cyangwa mwemu, alishapotea jumla jumla. uwo muntu yaramaze kuzimira, sio kupotea kidogo tu, sikuzimira buhoro buhoro, yani amepotea kabisa kabisa, yarazimiye rwose wese. Kwani Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kukusanya faranga? None Yesu yazanywe mu isi no kwegeranya amafaranga. Sudani ya Kusini, Sudani y'Amajepfo, kuna watu hawana habari na Yesu. hari abantu batarumva inkuru za Yesu. Ni hatari, nirinde, ni shida, ni ngorane, ni tabu, ni ibyago. lakini kuna watu ariko ari abantu ambao Yesu alipokufa msalabani, Yesu amaze kufa ku musaraba, alikufa kwa ajili yao, nabo yarabapfiriye, ila hawana habari, abo bataramenya inkuru ziwe, hawamjui huyu Yesu, abo bataramenya huyu Yesu. Kule pwani ya Tanzania, hariya Tanzania, tuna makabila zaidi ya 30 dufise amoko arenga 30 ambao ndani yao hakuna Wakristo hata. ushobora gusanga muri ayo moko atari umukristo n'umwe arimo, na makabila yenu ni makubwa, kandi ayo moko ni manini, mamilioni ya watu, usanga agizwe n'amamiliyoni y'abantu. kuna sehemu fulani nilienda, hanyuma ningiye nikasimama nikaongea na mama moja pale, naragiye hama ndahagarara nyaga n'umukenyezi umwe w'abantu, nikamuuliza yule mama, ndamubaza nti yewe umukenyezi, mama, ulishawahi kusikia habari za Yesu? mbega waba warigeze kumva inkuru za Yesu? Ananiangalia, aranyitegereza, sema Yesu. ati Yesu? Yesu ni kitu gani? Yesu ni giki? Yani hata lile
jina kutamkwa hajawahi kusikia. Niryo zina ntarumva n'urivuga. Ukienda Msumbiji kaskazini, ugiye muri Mozambique mu burasirazuba, kuna mamilioni ya watu, haya mamilioni y'abantu ambao hawana habari na huyo Yesu, batararogizwa n'uzuwo Yesu. Ukienda Kenya magharibi, ugiye muri Kenya mu burengero, kuna mamilioni ya watu hawana habari na Yesu, hari mamilioni y'abantu bataramenya ivya Yesu. Ukienda Somalia, ugiye muri Somalia, yani ukikusanya Wakristo wote wa Somalia, ugerageje kwegeranya Abakristo bose muri Somalia, yani wote bose, hata wazee wanaokaa hapa n'aba bashengera bose bicaye hano ni wengi, aba ni benshi kuri abo. Yani Wakristo wote, mvuze Abakristo bose wa Somalia nzima, bo muri Somalia yose, hao wazee ni wengi, abazee bashengera ni benshi. Yani ukikusanya Wakristo wote kwenye conference Somalia, ugerageje kwegeranya Abakristo bose mu gikorane cya Somalia, yani hapa panatosha kabisa. harakwiye kugize igikorane. Kule Tanga Tanzania, hari Tanga Tanzania ambako naishi pamoja na mama, aho mbana n'umukenyezi wanje, makanisa mengi ambayo yapo pale, amashengero menshi aho hantu ambayo tunasema ni makanisa makubwa, ayo tuvuga ngo n'amashengero manini. Yani nyinyi hapa ni angana na mwebwe muri hano, nyinyi ni wengi mno. Mwebwe muri hano muri benshi kurusha amashengero, abari muri ayo mashengero. Tukifanya conference, tugize igikorane ya jimbo nzima la Tanga Wakristo wote, iye gikorane cy'Abakristo bose bari Tanga, hatutafikia hata namba ambayo tuko ndani, nitwoshobora gushikira ngo bashikike iki gitigiri kiri hano. Kwa nini nasema haya? Kubera kivuze ivyo, mu Burundi mmebarikiwa, mwarahezagiwe. Burundi Mungu amefanya mambo ya ajabu. Imana yakoze ibitangaza. Burundi mshukuruni Mungu. Burundi mshimi Imana. Maana mnayoyaona hapa Burundi, kugira baza kubona mu Burundi hatuyaoni maeneo mengine, na hadi turabibona. Mungu amefanya mambo makubwa. Imana yakoze bikomeye. Watu wengi wameokoka, abantu benshi barakiye agakiza, makanisa mengi yamejengwa, amashengero menshi yarubatswe, na watu wanafurika makanisani, kandi abantu baruzura amashengero. Lakini nimekuja na ujumbe moja, ariko nazanye ijambo rimwe, wakati wa Burundi, igihe cyo Burundi kuvuka kwenda ngambo ya pili, kujabuka ukagenda mu kindi kibanza kigira kabiri. Nendeni, genda, maana kuna wengine hawana hizo habari. Para abantu bataramenya izo nkuru. Wewe unakuja kanisani kila Jumapili, wewe bamuza mu rusengero igihe cyose ku munsi w'Imana, na unahubiriwa kila wiki, kandi ukamubwira ijambo ry'Imana yiga kuri wewe. Unakuja unatubu kila Jumapili mahali hapa, kandi ukaza kwihana igihe cyose ku munsi w'iyinga. Lakini kuna wengine, ariko hari abandi hata safari moja n'urugendo rumwe gusa hawajapata kusikia kwamba kuna habari za wokovu, batarigera bumva umuntu ababwira inkuru z'agakiza. Wao bado wanaishi makaburini, abo baracaba bamumva, bado wanateswa na shetani, baratazigirijwe na Satani, bado mapepo yanawasumbua. imwe mu bintu zose bazigirije. Burundi, tuvuke twende ngambo ya pili, tujabuke tujya mu kibanza kigira kabiri. Katika ubizi wetu, muri iyo myitwarire y'ibikorwa byacu, usije tukasahau, nitujye twibagire kwamba kuna wengine yuko ari abandi nao wanahitaji habari njema, n'abakeneye inkuru nziza. Burundi mnadaiwa, hari icyo musabwa. Mungu amewabariki, Imana yarabahezagiye, Mungu amewapa watu wengi, Imana yabahaye benshi. Hakuna nchi yoyote duniani, nta kindi gihugu na kimwe mu isi ambayo ina Wapentekoste wengi kama Burundi. hari Abapentekoste benshi nko mu Burundi. Wakristo tu wa Sepebu, Abakristo baseko muri Sepebu, nimeambiwa kwamba mko zaidi ya milioni 2. nabwiwe ko mumaze kurenga miliyoni 2. Ukiangalia na idadi ya wananchi wanaishi Burundi, uravye igitigiri c'abanyagihugu bo mu Burundi, yani ni 15% mpaka 20 ya Warundi wote ni Wapentekoste. ibice 15 canke 20 kwijuru, ibice 20 kwijana vy'Abarundi bose n'Abapentekote. Jumapili iliyopita
ku munsi w'iyinga rirenganye ilikuwa Kirundo. nari hariya mu Kirundo. Nikaambiwa kwamba washirika wa ile kanisa la Kirundo ngirwa yuko abanyeshengero muri iryo shengero ryo mu Kirundo ni watu 175,000 yuko bo bari n'ibihumbi 150 by'abakristo. Hiyo ni kanisa moja. Iryo ni shengero rimwe. Nikienda Kiremba, ngiye Kiremba wako zaidi ya 200,000. aya bararenga bo. Kanisa moja, ishengero rimwe. Nikichukua wa Pentekoste wote wa Sweden nzima, mfasha wa Pentekoste bose b'igihugu cha Sweden bose, Wakristo wa Kirundo, abakristo mu Kirundo wametuzuidi mara 2 na zaidi. Bo turutari betagabo kabiri. Yani kanisa moja kandi ko ishengero rimwe ni wengi kuliko wa Pentekoste wote wa nchi nzima ya Sweden. Ni wengi kurusha wa Pentekoste bose bari mu gihugu cyose cyo muri Sweden. Burundi mnadaiwa, hari murafisi mwenda. Yesu alikuwaambia wanafunzi, Yesu amaze kubwira abigishwa biwe, alipokuwa na waga, ariko arasezera, alikuwa anawaambia, yarababwiye, mtapokea nguvu, muzoronka inkomezi, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, nange muzoba ivyabo na vyanje, Yerusalemu, muhere Yerusalemu, Yudaya, Samaria, na mpaka mwisho wa nchi, no gushika ku mpera y'isi. Burundi ni Yerusalemu yenu. Ni Yerusalemu yanu. Je, mmefika Samaria? Je, Samaria mmefika? Mbega ni Yesu nona rafiki Samaria, urafiki Samaria. Je, mwisho wa nchi mmefika? Mbega uramaze gushika ku mpera z'isi. Mungu atusaidie. Mani dufashe. Unajua ule mstari wa anaposema Yesu kwamba mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Murazi wa murongo Yesu yavuga ati muzoba ivyabo nabyo kushinye naye Yerusalemu, Yudaya, Samaria na hano. Mara nyingi tunafikiri kwamba haya basi tufanye kazi Yerusalemu. Haracho bibira tiba rero reka dukora ibikorwa hanya ni Yerusalemu mpaka tuimalize. Turangiza ibikorwa ngaha Yerusalemu nyene. Tukimaliza nitwarangiza Yerusalemu tutaenda Yudea. Tuzoca tuji Yudaya. Tutahubiri. Tuzovuga ijambo ry'Imana mpaka Yudea yote. Isi yose imjue Yesu. Tutaweza kuvuga ijambo ry'Imana isi yose kamenya Yesu. Tutaenda Samaria. Tuje Samaria. Kiwa Samaria, tuli mushitsi Samaria. Ubiri. Tuzovuga ijambo ry'Imana mpaka Samaria yote imjue Yesu. Samaria yacu imenye Yesu. Ndipo tunaenda mwisho wa nchi. Niho tuzoca tuja rero kumera y'isi. Ngoja niwaambie kitu fulani. Reka ndababwira ikintu kimwe. Yerusalemu penyewe, Yerusalemu aho ngaho hamtamaliza, nimuzoharangiza. Hamtamaliza. Nimuzoharangiza. Wale Warundi wote wanamjua Yesu. Naona abantu bose bamaze kumenya Yesu. Si bado jamani? Ni baramenya Yesu. Wamishonari wa kwanza, abamishonari ba mbere ni miaka 90 tangu walivyokuja Burundi. Haciye imyaka 70 baje mu Burundi, 90 baje mu Burundi. Kwa hii miaka 90, muri iyo myaka 90 tumewafikia hao tuliowafikia. Twashikiye abo bagarukirije. Kwa hiyo kama tuko 20% namba tuli ibice 25 kwijana, na tukienda na speed hii tulionayo, tukagenda dufise umuvuduko dufise, ongeza miaka mingine 90, tukongera kuri imyaka 90 ndio tuwe 40%. Niho twoshitse ibice 40 kwijana. Ongeza miaka 90 nyingine, tukongera kuri imyaka 90 ndio tufikie 60%. Niho twoshikira ibice 90 kwijana. Ongeza miaka 90 nyingine, twongeye kuri imyaka 90 kandi ndio tutakuwa 80%. Tuzogira ibice 80 kwijana. Ongeza 90 nyingine, twongera kuri imyaka 90. Ndio labda sasa tumemaliza Yerusalemu. Niho kubwa turangije Yerusalemu. Ni miaka mingapi hiyo? None ibyo ni imyaka majana ngahe? Mungu wangu, Imana yanje ambaye ninamwamini mimi, iyo nizeye na ninaamini na wewe unamwamini, kandi nizeye ko nawe mwizeye, ana uwezo
arafise ububasha huku ninapofanya kazi Yerusalemu, ariko ndakorera ibikorwa i Yerusalemu, anaweza kuniwezesha hata nikipiga hatua nikienda Yudea. Arashobora kumiza inkomezi nkagira intambwe gushika Yudaya. Wakati huo nikiwa Yerusalemu na Yudea, ndi Yerusalemu ni Yudaya, ana uwezo wa kunisaidia nipige hatua kwenda Samaria. Arashobora kunyongera inkomezi kama akamfasha kugira intambwe gushika i Samaria. Kazi inaendelea Yerusalemu, ibikorwa bikabandanya Yerusalemu. Kazi inaendelea Yudea, ibikorwa bikabandanya Yudaya. Kazi inaendelea Samaria, ibikorwa bikabandanya Samaria. Na wakati huo kandi muri uwo mwanya nyene ana uwezo wa kunisaidia kwenda mpaka mwisho wa nchi. Arafise ububasha bwo kumfasha ngashika ku mpera z'isi. Maana Mungu ninayemwamini mimi, kuko Imana nizera jewe, ni mwenye uweza, ni Imana ifise ububasha, na yeye aliyesema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hadi wabaza na ububasha bwose bw'ijuru no mw'isi. Naye alisema ni ufunguo zote ninazo mimi. Hadi wabaza kwa hawe funguzo zose. Yeye akitamka kitu, yeye yavuze ikintu, hakuna atakayeweza kusimama kinyume na hicho. Na ushobora guhinyuza icyo yavuze. Kwa hiyo jamani, twende, tugende, tuvuke, tujabuke, tupeleke injili, tujane ubutumwa bwiza. Maana kuna wengine bado, hariho abandi. Lakini kanisa la Yerusalemu, ariko ishengero rya Yerusalemu, ni kama hapo mwanzoni walikuwa na ugumu fulani wa kutii. Nivyo kuri mu ntango bari bafise ingorane zo kuvyumvira. Wakati mwingine ninasemaga hivi, hari ikintu n'amavuga nti, unajua lile andiko la Yerusalemu, Yudea, Samaria mpaka mwisho wa nchi ni katika Matendo 1:8. Murazi aho vyanditswe ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo 8. Kwa sababu hawakutii 1:8, hanyuma rero kuko batubashe cyangwa bashire mu ngiro murongo 8, Mungu aliwapa Matendo 8:1. Imana hari ico yabarungikiye. Matendo 8:1 inasema, ayo ivyo bikorwa none bivuga ngo iki? Ivyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo 8. Dhiki kuu ilitokea, haje guhamwa guhambaye, na watu wakakimbia, abantu barahunga, wakasambazwa kwenye nchi mbalimbali, bacha bagenda basanzarira mu bihugu bitandukanye. Na huko walikoenda, iyo bahungiye rero kwa kukimbia dhiki, bahunze ivyago, walipeleka injili, bagenda batwaye ubutumwa bwiza, habari njema zikawafikia wengine, inkuru nziza zirashikira abandi bantu, na makanisa yakaanzishwa Yudea, amashengero atambuzwa na Samaria, Samaria, na mpaka mwisho wa nchi, barashika ni mu mpera z'isi. Lakini kanisa la Burundi, ariko ishengero ry'i Burundi, twende kwa hiari, twende kwa kupenda wenyewe, tugende tukibikunze twebwe ubwacu, tusisubirie Matendo 8:1. niturindirire ibindi birinda gukoreka, niturindire ivyanditswe mu Vyakozwe n'Intumwa canke izo ngorane zabashikiye. Maana Mungu, kuko Imana kusudi lake kuu, kugira ngo intumbero yayo nkuru, kwamba kila kiumbe kipate habari njema, nuko icaremwe cyose coronka ubutumwa bwiza, watu wote wapate kusikia habari za Yesu, abantu bose bagashobora kumva inkuru za Yesu. Na wewe na mimi tusipoenda kwa hiari, none rero nitwagenda tubikunze, atatupeleka tupende tusipende. Imana izotujana tubikunda tutabikunda, lakini inapendeza, ariko birabereye, birakwiye kama tunaenda kwa kupenda wenyewe, tugiye twebwe tukibigomba bivuye muri twebwe ubwacu. Maana tunapoenda kwa kupenda wenyewe, kuko tugiye tukibigomba ubwacu, kwa watiifu kwa ile wito wa Mungu, tuba tugiye twubashye wa muhamagaro w'Imana, na hapo Mungu anabariki. Imana, na Mungu hapo anabariki. Imana ichehezage, ibahezage. Kwa hiyo Yesu aliacha umati wa watu. Yesu yari igigugu cy'abantu, akamfuatilia mtu mmoja, agenda kurikira umuntu umwe gusa. Na baada ya kumponya huyu mtu, amaze gukizwa umuntu umwe gusa, wananchi wakasema, abantu baravuga bati, tafadhali ondoka. Byari bikwiye ko tuvira. Maana kilichofanyika na huyu mtu, kuko icyakoretse kuri uyu muntu, walishindwa kuelewa, ntibashoboye kugitahura. Akasema hapa aravuga ati hapa kuna nguvu ambayo ni hatari, hari inkombe zidasanzwe.
Isitoshe na nguruwe 2000 nao wameenda zao. Hivyo ni nguruwe za 2000 nazo zari zatikiye. Kwa hiyo wanamwambia Yesu, tafadhali bwana ondoka. Abaramubwira ati mwami byo bavyiza ukavuye ahantu. Na Yesu anageuza. Yesu acarahindura. Anarudi tena kule. Acaragenda asubira hariya. Ndio anakutana na kina Yairo. Anakutana na yule Yairo. Ahura na Yairo. Anakutana na yule mwanamke mwenye damu. Ahura na wa mke munyabyaha. Kazi inaendelea. Na hivi bikorwa birabandanya. Lakini ukienda Marko sura ya 7, ugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice ca 7 na mstari ule wa 31 ku murongo 31 unakuta pale kuna habari kwamba Yesu anarudi tena Dekapoli. Turabona ko Yesu yasubiye kati Dekapoli, na katika ule mstari wa 37 ku murongo 37 imeandikwa hivi, handitswe ngo wakashangaa mno kupita kiasi wakinena, ametenda mambo yote vema, viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Baratangara cyane baravuga batakoze byose neza, azibura n'ibifamatwi kandi avugisha ibiragi. Wanaosema vile abavuga ivyo ni wale waliosema Yesu, tafadhali ondoka. Ni baba babwiye Yesu ati byari bikwiye kuhava ahantu. Na Yesu alipoondoka, Yesu namaze kugenda, yule aliyekuwa amefunguliwa na mapepo, wao yari yabohotse akavamwa na daimoni, ambaye amepona, yari yamaze gukira, alikuwa amemwomba Yesu, naomba turudi wote kule ulikotoka wewe. Na yasaba Yesu ngo bajani bayatava. Lakini Yesu akamwambia hapana. Yesu alimwambia tekaye, wewe baki hapa, wewe guma ngaho, alafu hanyuma waambie na wengine sasa, ugende umenyeshe izo nkuru ku bandi, zile habari ambazo zimekutokea wewe ubabwire ivyagushikiye. Yesu anarudi, Yesu arasubira inyuma. Huyo kichaa ambaye sasa amekuwa na akili timamu, uwa undi yaragwaye ataka tugenge, ndiye anaanza kufanya kazi ya uinjilisti. Atangura gukora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza, anaanza kueleza ushuhuda wake, atangura kuvuga igishinga nayo ciwe. Anamwambia, si mnanijua mimi nilivyokuwa? Atibega ni mwe musanzwe muzi jewe ko narimeze. Mimi ni yule mliyenipeleka makaburini kule. Jewe ndi wao ni mwari marajanye hariya mumva. Mimi ni yule mliyekuwa mnanifunga kwa mnyororo. Jewe ni wao ni mwari mubohesha minyororo. Mimi ni yule ambaye nilikuwa nashindikana kukaa miongoni mwa watu. Jewe ni wao ni yananiranye kubana n'abandi bantu. Lakini alikuja mtu mmoja, ariko haje umuntu umwe, jina lake anaitwa Yesu. Jina jiwe yitwa Yesu. Akaja, araza, akaniona jinsi nilivyo, arabona uko narindi, akaniweka huru. Arabohora girwindegeza, apewe sifa, n'amahanga icyubahiro. Na mimi hapa rero nanda ndi hano, ni ushuhuda wa mambo yale aliyofanya yeye. Ishingiri nayo yakoze. Habari zikaenea, izo nkuru zikwira hose, watu wakaanza kuelewa, abantu baratahura. Lakini alihitajika mtu mmoja, ariko haje umuntu umwe, ili wengine na wao waelewe sasa, kugira ngo abantu bashobore gutahura ibya Yesu. Yesu alikubali kuacha umati wa watu. Yesu yari yaje ko yigugu ry'abantu, amfuate mtu mmoja, wakurikira umuntu umwe, ili injili iweze kupenya katika eneo jipya, kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kumenera bushika kwa hapa leo no musi hano ndi hano, unahitaji kuacha kanisa lako, na urakeneye kureka ishengero ryawe, kusema mimi navuka ninaenda ng'ambo, na ukavuga ati ngira njoke hakurya, naenda mahali ambapo sipajui, ngiye ahantu ntazi, lakini nasikia mzigo wa Mungu ndani yangu, kuko ndumva umuhamagaro w'Imana muri wewe, niambia nivuke niende ng'ambo. Ukimana arambye ngo njabuka hano hakurya, na inawezekana unaacha umati, birashobora kubanza guheba ibyo kuburya abantu, unaenda kupokelewa na kichaa huko, akagenda na gufata uwo muntu yazigijwe n'ingwara ari hariya. Lakini asipopatikana huyo moja, ariko n'umwe natoboneka, hata umati hutaupata. n'abantu bashobora kubaronka benshi. Inaanza na Mungu. Mu kugira ngo uronke abantu benshi arahera ku umwe. Burundi tuko Wakristo wengi. Mu Burundi turi Abakristo benshi, kwa sababu yupo wa kwanza aliyempokea Yesu, kuko ari uwa mbere yabanje kwakira Yesu. Bujumbura wako Wakristo wengi, Bujumbura hari Abakristo benshi,
Kwa sababu kulikuwepo wa kwanza wa kumpokea Yesu. Nuko habaye wa mbere baza kwakira Yesu. Na wewe na mimi, ni wewe nanje, ni matunda ya kazi ya wale walioanza kushuhudia wenzao. Tulimbuto zaba bani batanguye gushinga intaye. Lakini kuna maeneo, ariko hari ibindi, kuna makabila, hariho amoko, kuna nchi, hari ibihugu mpaka hata huyo wa kwanza hataragira n'ubumwe, hajapatikana bado, hatarigera aboneka aho hantu. Inawezekana wewe, birashoboka ko wewe chombo kile ambacho Mungu anapenda kukitumia, wewe uri gikoresha Imana ishaka gukoresha, ili yule wa kwanza apatikane, ngube uwa mbere aboneka. Na kwa sababu huyo wa kwanza alipatikana kule Dekapoli, kuko wa muntu wa mbere yabonetse ari Dekapoli, Yesu sasa aliporudi safari ya pili, Yesu asubiye yugira kabiri, watu walishangilia, abantu baravuga impundu, hawakumuogopa tena, ntibasubiye kumutinya, walisema yote ni mema, avuga ati byose ni vyiza. Sasa tumeelewa, kuko ubu twabitahuye, tumeona, twavyiboneye, tumesikia, turavyumvise, shuhuda upo, ari gishinga ntahe, wewe Yesu ni mzuri, kuko Yesu ni mwiza. Lakini alihitajika huyo kwanza, ariko hari hatwiwe wa mbere aboneka. Kazi ya umisheni, igikorwa cy'umissioneri, kazi ya kupeleka injili kwa wale ambao hawajafikiwa, igikorwa cyo kujana ubutumwa bwiza hana batarakumva, inaanza na mtu mmoja, gitangwa n'umuntu umwe mahali fulani, ahantu kanaka. Na wewe na mimi, wewe nanje rero tunahitajika, turakenewe, ili yule mmoja kugira ngo umuntu umwe apatikane, aboneke. Kanisa la Bujumbura, ishengero ry'Ubujumbura mmebarikiwa, mwarahezagiwe na watu wengi, mufise abantu benshi, na majengo mengi mazuri, kandi mufise inyubako nyinshi nziza. Pamoja na umaskini uliopo nchini, pamoja na umaskini ambao upo nchini, naho mu gihugu hari ubukene, lakini bado Mungu amelibariki kanisa lake. ariko Imana yacaheza ishengero ryayo. Mnafanya mambo makubwa sana, mukora ibintu bihambaye gose, ambaye hakuna mfano wake duniani, tutoshobora kurongera tubigereranya mu isi. Nadaiwa, hari ico musabwa cyangwa mufise umwenda, peleka injili mbali zaidi, kujana ubutumwa bwiza kure. Msicheze tu ndani ya Burundi, ntimwishinge gukinira ngaho Burundi gusa, nenda ngambo ya pili, genda handi hantu hagira kabiri, kwa watu wengine ambao si Warundi, mugende n'ahandi hatari Abarundi, kwa lugha zingine, abavuga izindi ndimi, makabila mengine, abandi bayandi moko, watu wenye vyakula vyao vingine, abantu bafungura ibindi bifungurwa bisangije zao zingine, abantu bavuga peleka habari njema, abari kujana ubutumwa bwiza, ili huyu mmoja, kugira ngo uyu muntu umwe apatikane, aboneke. Mungu atusaidie, Imana idufashe, tusije tukawa busy na mambo yetu ya nyumbani, nitugire imyitwarire y'ibikorwa byacu by'imuhira gusa, kiasi ya kwamba tukasahau wito kuu wa Bwana Yesu, kunshikana twibagira umuhamagaro w'Umwami Yesu, kutafuta kile kilichopotea, kurondera cyari cyarazimiye. Watu wameteswa na Shetani, abantu barazigijwe na Satani, wanaishi gizani, babayeho mu vyaha, na kuna njia moja tu ya kupambana na giza, hari inzira cyangwa uburyo bumwe gusa bwo kurwana n'umwiza, ni kuongeza nuru, ni kuongeza nuru, kongera umuco. Huwezi ukapambana na giza kwa namna nyingine, nta bundi buryo ushobora kurwanya umwijima. Ongeza nuru, wongeza umuco, washa taa, wazitara, nuru ipate kupatikana, kugira ngo haboneke umuco. Na Yesu anasema, Yesu nawe avuga ngo ninyi ni nuru ya ulimwengu, mwebwe muri umuco w'isi. Lakini kuna maeneo, ariko hari ahantu bado giza inatawala, hakiganzwa n'umwiza, nuru inahitajika, harakeneye umuco. Yesu pia alisema, kandi Yesu yarongera avuga, enendeni, ngo nimugende kafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, ngo amahanga Yesu mahindure babigishwa banje, nikiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru ninyi,
kandi mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Natazama Laba mimi niko pamoja naye ndi kumwe namwe hata ukamilifu wa dahari. gushika ku muhero w'isi. Hiyo nayo ni amri ya Yesu. Iryo ni itegeko cyangwa rya Yesu. Ukiangalia pale ilivyoandikwa, Nora nyene vyanditswe, Yesu asemi tafadhali ndugu na kuomba na kusihi sana, ukiweza labda kama utakwenda nafasi, hebu ningekuhitaji sana uende. Naho Yesu yigeze avuga ati mwene data ndakwingize n'ivyashoboka ukaronka kandi ikibanza huja nawe urashobora kugenda. Hakusema bana naomba utakapomaliza shughuli zako. Kandi nawe yigeze kuvuga ati ni warangiza ibikorwa vyawe, kama utakuwa na kamuda kidogo, ni waronka kanya gatoya, ingependeza uende labda. Vyo vyiza ko wogenda. Hapana. Eka suko yavuze. Yesu anasema, Yesu aravuga ati enendeni, ni mugende. Yani haina mjadala. Hawe navyo gufina genda. Hakuna kusema subiri kidogo basi. Hawe nakuwa ngo nifashana kulinda kulindira gatoya. Amri ni kwamba enendeni. Ibwirizwa cy'itegeko rivuga ngo ni mugende kwa mataifa yote. Mugende mu mahanga yose. Kuwafanye wote kuwa wanafunzi wao. Mubahindure bose babigishwa banje. Na mwanafunzi wa Yesu, kandi umwigishwa wa Yesu anafanya kama Bwana wake alivyofanya. Akora nkuko sebuja yakoze. Bwana alikuja, umwami yaraje, ametumwa na Mungu, arungitswe n'Imana. Na Yesu anasema, Yesu yavuze ngo nilivyotumwa mimi, ngo niwanyizera ninawatuma nyinyi, nanjye nzobarungika. Na Yesu alikuja, Yesu yaraje kutafuta kilichopotea, kurondera icyazimiye. Kwa hiyo anapotuambia tuende, amaze kutubwira ngo tugende, ni kwenda kutafuta kile kilichopotea. tuba tugiye kurondera icyazimiye. Maana ukisoma katika Ufunuo wa Yohana, ugusabye mu vyahishuro Yohana sura ya 7 na mstari wa 9, igihe cyane ku murongo wa 9 imeandikwa juu ya ule umati mkuu pale mbinguni. Yeye avuga kubw'ikoraniro rinini cyane ryabonetse mu ijuru, wa kila lugha, bavuga indimi zose, kila kabila, b'amoko yose, kila aina ya watu, bavuye mu mahanga yose, wamekusanyika pale, bandi bari bakoraniye wakimsifu mwana-kondoo, bahimbaza umwagazi w'intama ambaye ametoa uhai wake, yatanze ubugingo bwiwe kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kubwawe no kubwanje. Hala Wasomali wanasubiriwa, Abasomaliya bararindiriwe hariya, hala Wazaramo wanasubiriwa, abo bose avuze bararindiriwe hariya, hala Warundi watakuwepo, Abarundi bazobayo, hala watu wa Sweden watakuwepo, abo muri Sweden niyo bazoba. Lakini kuna makabila mengine ariko arayandi moko bado hawana uwakilishi katika ule ufalme wa mbinguni, batafise uzobaserukira hariya mu bwami bwo mwijuru. Na Yesu anasema katika Marko, kandi Yesu nabavuga ngo nendeni kwa mataifa yote, ngo mugende mu mahanga yose, mubiri mataifa yote, mubwire ijambo ry'Imana amahanga yose. Ndipo hapo ule mwisho utakapokuja, ndipo ule mwisho utakapokuja. Ngo niyo iherezo rizoshobora gushika. Kama wewe una hamu na kwenda mbinguni, namba wowe nyote yo kuja mwijuru, una hamu na Yesu kurudi, namba ufise nyote yuko Yesu yogaruka, hubiri Injili, vuga ubutumwa bwiza, vuka ng'ambo, nenda ng'ambo upande wa pili, genda hadi haja kabiri cyakuja buke hakuja, peleka Injili kwa wale ambao bado hawajafikiwa, jana ubutumwa bwiza hirya no hino. Maana Yesu anacheleweshwa na kanisa lake hapa duniani, kuko Yesu kimutebeje n'ishengero ryiwe riri ngaha mw'isi. hatujawahubiria watu wote bado. Abantu turarangiza kubabwira ubutumwa bwiza bose. Kanisa la Burundi, ishengero ry'i Burundi, mnadaiwa, hari ico musabwa. Isije ikawa siku moja mbinguni, ntibize bibe umunsi umwe hariya mw'ijuru, tunapoenda kutoa taarifa zetu, tumaze kuvuga ivyo twakoze, alafu watu wa Burundi wanakuja mbele za kiti cha enzi, ariko umunsi umwe abantu b'Imana bashike imbere y'intebe y'Imana. Na Yesu anauliza, mlitii vipi agizo langu la kwenda kwa mataifa yote? Hama Yesu akabaza ati mbega ibwirizwa ryanje rivuga ngo mugende mu mahanga yose mwabigenjeje gute? Isije ikawa jibu letu linakuwa sisi tulikazana Yerusalemu, nize twishura ngo twebwe twibanze hari Yerusalemu gusa. Pale Yerusalemu tulijenga makanisa makubwa, hari Yerusalemu niho twubatse amashengero manini, na
Na tulijenga makanisa makubwa zaidi yalipojaa. Ngo twarubatse amashengero manini ngo twarujuje hariya. Na yale makubwa yakijaa, ngo kandi amashengero manini amaze kuzura, tulijenga makubwa zaidi. Twarubatse yandi manini ya gutaha. Tulikazana Yerusalemu. Twebwe cyane twibanze Yerusalemu. Lakini Yesu akauliza, ariko Yesu azobaza, na kule Yudea vipi? Mbona hari Yudea ho bimeze gute? Na kule Samaria vipi? Hari Samaria ho bimeze gute? Na kule mwisho wa nchi vipi? Mbega ko impera z'isi ho bimeze gute? Miaka 90. Imyaka 90. Tumekazana sana Yerusalemu. Twarakoze ibikorwa cyane Yerusalemu. Wakati umefika jamani. Igihe kirashitse bene data. Kuvuka kwenda ng'ambo. Igihe cyo kujabuka tukaja hakurya. Fuata yule mmoja. Kutukurikiye umuntu umwe gusa. Ambaye atakuwa ufunguo. Afise ufunguzo. Kupata wengine. Ufunguzo wo kuroga abandi. Inawezekana Mungu amezungumza na wewe leo. Birashoboka ko Musimana yoba yayaze nawe. Ningekushauri sana. Rero no kwinginga na kugira inama. Chukua muda mbele za Mungu. Urondera kanje imbere y'Imana. Mwambie Mungu, mimi niko tayari. Ubwira Imana ati je niteguye Mana. Niongoze. Undongore. Nipeleke pale unaponihitaji. Aho njane aho ukeneye koja. Usikawie. Ntutebagane. Maana siku zinaenda sana. Kuko iminsi iragenda yihuta. Inawezekana Mungu ameongea na kanisa kwa ujumla. Birashoboka ko Imana yoba yayaze n'ishengero byose. Na nikishauri kanisa la hapa Bujumbura. Rero nogira inama ishengero ry'ahandi Bujumbura. Usikawie. Ntimutebe. Wale ambao Mungu amewaita ndani ya kanisa. Abi Imana yahamagaye mu ishengero. Wawezesheni. Bashoboze. Watume. Barungike. Waende. Bagende. Na mtashangaa. Muzotangara. Jinsi Yerusalemu yenu itakavyobarikiwa. Ingene Yerusalemu yanyu izohezagirwa. Mnapopeleka watu mahali pengine. Kandi mukajana n'abandi. Maana Mungu wetu. Imana yacu. Ana uwezo. Ifise ububasha. Atatuwezesha hapa. Izodushoboza turi hano. Atatuwezesha na pale. Kandi nawe tuzafika zizodushoboza. Atatuwezesha na kule mwisho. Na hariya kumpera z'isi zizodushoboza. Maana uwezo wake hauna kikomo. Kuko ububasha bwayo ntibugira aho bugarukira. Fedha na dhahabu yote ni ya kwake. Iyi fedha n'izahabu byose ni iby'Imana. Uwezo wote ni wake. Ububasha bwose ni ubw'Imana. Sisi tunahitaji kuamini. Natwe icyo dukeneye gusa no kwizera. Na dhoruba zitakuja. Ingunza nazoza. Lakini Yesu anasema mimi niko pamoja nanyi. Ariko Yesu yavuze ati jewe nzoba ndi kumwe namwe. Wewe kama tunaona kama amelala chomboni. Nawe tubona ko yigeze kuryama mu bwato. Tunamwambia Yesu. Tuchatuka ati Yesu. Na anasikiliza. Akadutega amatwi. Akasema tulia. Agacavuga ati tekereza tekana. Hata tuache. Ntazoduheba. Yuko pamoja nasi. Ari kumwe natwe. Tutafanya maombi. Tugiye gusenga Imana. Na ningeomba sana tupate kuomba na wewe. Noshima ko dusengera hamwe nawe. Ambao unasikia mzigo katika moyo wako. Wewe ufise umutwaro mu mutima wawe. Wa kupeleka injili kwa watu wengine. Wa kujana ubutumwa bwiza ubushiriye abandi bantu. Njoo hapa mbele. Nuzu hano imbere. Wazee na watumishi waliopo hapa. Abakozi b'Imana bari hano. Watapenda kuomba pamoja na wewe. Urashima gusengera hamwe nawe. Na inawezekana pia na wewe upo. Birashoboka ko nawe uri hano. Ambao huyu Yesu ambaye umesikia habari zake leo. Kugure Yesu wao ubizinguru ziwe uno munsi. Wewe hujawahi kumpokea katika maisha yako. Wewe ntunigera umwakira mu bugingo bwawe. Karibu na wewe. Nawe turaguhaye kaze. Ufunguliwe. Ubohogwe. Ili nuru ianze kuangaza katika maisha yako. Kugira ngo umuco wiwe uboneshe mu buzima bwawe. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha. Kugira ngo Yesu abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Omba tusichelewe. Nagira ngo ntucererwe. Wewe ambao unahitaji maombi. Wewe ukeneye gusengerwa. Karibu. Kaze. Fanya tu haraka. Gira intambuko zino. Tutumie muda vizuri. Tukoreshe umwanya neza. Twende wote mbele za Mungu. Twese tujye imbere y'Imana. Tuombe kwamba Mungu atuonyeshe njia yake. Dusabe Imana itwereke inzira yayo. Mungu akutane na roho zetu. Imana ihure n'imitima yacu. Mungu atufunulie mapenzi yake. Imana idishurire ubugombe bwayo. Na Mungu
Mungu aweze kutusafisha na dhambi zetu. Imana itwoze dukure ku ivyaha vyacu. Na tuweze kutii amri yake. Kugira ngo twubahe icagezwe cayo. Peleka injili kwa wengine. Cyo gutwara ubutumwa bwiza tubushiriye abandi. Naomba kanisa kwa ujumla. Nagira asaba ishengero ryose. Kila mtu amuombe Mungu. Umuntu wese asenye Imana. Omba kwa ajili ya maisha yako. Usengere ubugingo bwawe. Omba kwa ajili ya kanisa lako. Usengere ishengero ryawe. Omba kwa ajili ya wale wengine ambao hata majina yao huyajui. Usengere n'abandi n'amazina y'abatayazi. Ili na wao pia wapate kumjua Yesu. Nao bashobore kumenya Yesu. Ombea Somalia. Musengere Somalia. Ombea Eritrea. Musengere Eritrea. Ombea Djibouti. Musengere Djibouti. Ombea Ethiopia. Musengere Ethiopia. Ombea Msumbiji. Musengere Mozambique. Ombea Waislamu. Musengere Waislamu. Ili wote wapate kumjua Yesu. Bose bashobore kumenya Yesu. Lilie Mungu. Mlilie Mungu. Mulirire Imana. Mwambie Yesu. Mubwire Yesu. Fanya kazi yako. Tikora ibikorwa byawe. Yesu. Yesu. Ita watu. Hamagara abantu. Yesu. Mimi niko hapa, nitume mimi. Jewe ndi hano nuntume. Na uwe tayari. Kandi niteguye. Kwenda katika lile ambalo Yesu amekuitia uifanye. Niteguye gukora icyo Yesu aguhamagariye mu gikore. Baba, katika jina la Yesu. Nami mwizina rya Yesu. Tunakuja mbele zako mchana huu leo. Turaje imbere yawe kuno murango w'uno munsi. Tumelisikia neno lako. Twumvise ijambo ryawe. Na wewe umeongea na mioyo yetu. Nawe wayaze n'imitima yacu. Na wewe umetuonyesha mfano katika maisha yako. Nawe wagishitwereka kubijanye n'ibintu wabayeho. Tayari kuacha wengine. Wewe waliteguye kuheba kubanza kugira buhevye. Kumfuata yule mmoja. Ukurikirana uri umwe. Ili makabila ya kule Dekapoli. Kugira ngo aba moko y'abari mumva wapate kukujua wewe. Bashobore kukumenya. Na Mungu mchana huu leo. None rero Mana kumurango buno munsi. Kwenye kanisa lako hapa Bujumbura. Turi mwishengero ryawe ngahi Bujumbura. Na tunahitaji Mungu. Turagukeneye Mana. Utusaidie tuelewe. Dufashe gutahuka. Sisi katika nyakati zetu hizi. Twebwe muri ibihe tugezemo. Tunatakiwa tufanye nini? Tunone tugira tumbega twokora iki. Mungu tuonyeshe ni wapi. Mana twereka dukwiye gutumbera. Kwenda kupeleka habari njema. Dushobora kujana ubutumwa bwiza. Mungu tuonyeshe ni nini. Mana tuboneshe icyo twende tupeleke habari njema. Tugende tujana ubutumwa bwiza. Mungu tuonyeshe ni kwa jinsi gani wewe twereka uburyo tutakavyoweza kuvuka mipaka. Ingene twashobora kujabuka kwenda kwa wengine kupeleka habari njema. Tukagenda tukashikira abandi tubashirira Ninaombea kanisa lako la hapa Bujumbura. Ndabisabisha ngero ryawe ngaho. Ninaomba Roho Mtakatifu juu ya kanisa hili. Babe abuwa. Ninaomba uguse watu wako. Ndabasengera ngo kutana na viongozi wa kanisa hili. Kutana na wababa. Kutana na wamama. Kutana na vijana. Na Mungu tuwe tayari. Maana tubabiteguye. Wenda katika lile kusudi lako. Kugira ngo tuje dukurikira intumbero yawe. Mungu tuwezeshe. Maana nishobotse. Mungu tuongoze. Maana turongore. Mungu tupeleke. Maana tujane. Tuweze kufanya kazi yako. Kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byawe. Asante pia kwa sababu unazidi kuokoa hapa Burundi. Warakoze kubana na gukiza abantu mu Burundi. Wale wote ambao bado hawakujui wewe hapa Bujumbura. Baba ni bose batarakumenya i Bujumbura. Wapate kukutana na wewe. Bashobore guhura nawe. Mungu nisaidie. Maana ufashe. Niweze kuongea na yule jirani. Nshobora kuyaga n'umubanyi wanje. Niweze kuongea na yule mfanyakazi mwenzangu. Nshobora kuyaga n'uwo dukora n'ibikorwa. Ili kazi wewe upate kujulikana. Kugira ngo ushobore kumenyekana. Mungu tusaidie. Maana utufashe. Asante Mungu. Urakoze Mana. Kwa sababu umelibariki kanisa la Burundi. Kuko raiza gishengero ryo mu Burundi. Umelibariki
kanisa la Bujumbura. waraheza ishengero ry'Ibujumbura. Tunakusifu wewe, turaguhimbaza, na tunakuinua wewe, turashize hejuru wewe, maana ni wewe tu unayestahili. kuko niwe ukwiye gushirwa hejuru. Na katika baraka hizo, kandi muri iyo migisha nayo tuweze kuenenda, tushobore kugenda kwa uwezo wetu huo muri ubwo bushobozi ambao umetupatia, mu bushobozi waduhaye, tuwe watifu, tuwe abantu bumvira, tupeleke habari njema, tujane ubutumwa bwiza. Asante Yesu. Urakoze Yesu Kwa wale ambao unawaokoa leo, kuri abo ukijije uno munsi. asante Yesu. Urakoze Yesu Kwa wale ambao unawaita leo, kuri abo hamagaye uno munsi. asante Yesu. Urakoze Yesu Kwa kanisa lako hapa Bujumbura, kwishengero ryawe riri ngaho Bujumbura, jinsi litakavyoanza kuvuka mipaka ingene rizoja bucya imbibe na kupeleka habari njema. rijanye ubutumwa bwiza. Naomba Mungu Turasenze Mana, tusaidie udufashe, na utusamehe uduharire pale ambapo tumekosea, aho twagucumuyeko. tunaomba msamaha, Dusabye imbabazi na kwa siku zijazo kugira ngo mu gihe kigiye kuza tuongoze uzuturongore katika jina lako Yesu. mu izina ryawe Yesu, Amen. amen. Turashimiye Imana Data wa twese kuri ibi byose twumvise. Badusabe abandi nabo bafise imitwaro ibagoye atari ibyaha, abafise indwara n'ubumuga, abumye mu mitima, bafise ubugaragwa mu mitima muri iyi minsi y'iherezo, abo bose bahaguruke kugira ngo abakozi b'Imana babasengere Imana. Imana irafise ubushobozi n'ububasha bwo kubikora neza. Twagomba dusabe Pasiteri Musa gushika hano musenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana yo kwizigirwa. Haleluya. Uri Imana igira neza bukira bugaca. Turagushimiye Mwami riganuke ryiza urungikiye umugeni wawe muri iri shengero. Iri shengero rya hano ku Ntahangwe Bujumbura. Urakoze ko ari wakoresheje umukozi wawe ukamurungikana y'amajambo yuko dufise umwenda kandi turafise ibyo tubishuzwa n'Imana. None rero turasabye nk'umuntu wese mu mutima wiwe ashishikare guhekenyera, ahekenyera ubutumwa, ahekenyera iri jambo kugira ngo Mana ushoboze umuntu wese gukora icyo ubona akwiye kugukorera muri iki gihe. Ariko kandi hamwe n'ibyo, kubwo kwizera iri zina ryawe Yesu Kristo, aba bantu barahagaze bataritse ibiganza mu ijuru, bagoroye ibiganza babyerekeza mu ijuru yuri, kubw'imitwaro ibananije, kubw'imitwaro itandukanye baruhije, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu turaseze Imana mu muntu wese atabarwe ku giti ciwe, muntu wese yibukwe kumwe wibutse Ana kera, n'ubu uracyari ya Mana nyene. Shishikare kukwibuka abantu bawe, shishikare kugendera abantu bawe. Yesu uri kuravuga ubutumwa, hari umunsi nibuka bahagaze nk'uko tubisoma mu ijambo ryawe, uhamagara abarushi. Haleluya. Uhamagara abananiwe ngo baze kuri wewe. Abana bananiwe bararushe, urazi ibibazo yice muri iki gihe. Mu izina rya Yesu turasenze umuntu wese atabarwe, turasenze umuntu wese yibukwe, turasenge abarwayi bakire, n'abari bamaze iminsi baratakaje ivyizigiro no kwizera. Kwizera kabo kongere kuyikangure kubyuke, babone ko Yesu Kristo uko yari ejo niko akiri n'uyu munsi, uko yataye wa muntu yarabereye ku
rya Yesu Kristo niko gikora n'ubu kandi uracaye ku ngoma. Gendera umuntu wese n'ikibazo cy'uko kingana, abarwayi bakire, abafise ibibazo bitandukanye bishumwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Azokwamwe bibuke yuko ari umunsi Imana yatugendeye. Urakoze kuri hano kandi kumaze kubikora neza. Tubiseze mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen.